nkuko mubiza mu gihugu iwacu imbere yo kuvuga ijambo dutangura gushimira Imana mushobora byose. Ni Imana twashize imbere muri byose hose no mu byo dukora hose kugira ngo iyo Mana igume dutunganiriza ihezagira Uburundi n'abarundi, hanyuma abarundi twibereho mutekano n'iterambere rirama kuri bose. Nuko rero Imana yacu yadushikanye ngaha turi bazima tugihumeka, ikaduha ubwenge n'ubukerebutsi buyivako. Nkuko mwabibonye ibikorwa byatanguye itariki 17 haravuzwa amajambo menshi duhereye ku ijambo ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ijambo ryarimwo inyigisho nyinshi, nibaza yuko ryabashitse ku mutima kandi ibyo bahanuye muzobigendera nimwasubira inyuma mu bihugu mwaje muvamo. Haravuzwe ijambo naje navuze ijambo, userukira ishira mpuzamakungu rijejwe abimukira yavuze ijambo, userukira abarundi bo mu mahanga yaravuze ijambo. Tukibaza rero kuno munsi atari umunsi w'amajambo menshi, ni umunsi wo gusozera mu kanyamuneza ibikorwa twatanguye kandi biriko birarangira neza atantambamye yagiyemwo. Nico gituma rero nkuko mubibona bari banteguriye amajambo yanditswe, nabonye guma mvuga amajambo, navuze ijambo rirerire hirya y'ejo, sinosubira kubashikiza andi majambo yandi atari ugusozera ibikorwa. Nibikorwa nkuko mubizi bigira ivyindwi duteguye bijanye n'indwi yahariye abarundi ba mu mahanga. Impanuro mwarazumvise zose, nashaka gusa nshimikire ku bintu bimwe bimwe bikomeye. Nashaka nsubire kubibutsa ibijanye na politike nshasha y'imigenderanire ihagaze ku butunzi nyeri icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashizeho, ifise inkingi zishika nka zitanu kugira aho muzoja hose muzoze murabigendera. Inkingi ya mbere ni ijanye no kuzana abagwizatunga bakava amahanga kugira ngo bazane imitahe yabo ahi Burundi, namwe murimwo. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane kuko nko mubizi ndishaka kuronka akazi kugwaruka biciye mu kazi ka leta gusa hataje abagwizatunga bakava amahanga kugira ngo basahirize leta. Ubwa kabiri hari bijanye no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu, ibintu dushora hanze bituma bituzanira amahera kava amahanga kugira ngo dushobore kwisununura mu bijanye n'iterambere. Ubwa gatatu hariho n'ibijanye kurahura ubwenge n'ubukerebutsi bijya twita mu Faransa transfert de technologie. Ni ibintu bikomeye cyane mwoza muragerageza kuza murabwira abantu mukorana mu bihugu murimwo bashe kuza batuzanira ubwo bukerebutsi transfert de technologie, kuko tugumye dukora uko turi nko mu bijanye n'uburimyi, tugumye turi muko turi tudafite ico twita technologie agricole ntitwokwimbura bikwiye. Izo technologie zituma twimbura byinshi mu mwanya muto no mu kibanza gito. Ntibaza ko ico kintu mu gikorerako. Iyindi nkingi ya kane ijanye no kugwiza ibintu by'inyubakwa, kugira ivyo twita infrastructure, ni ibintu bikomeye cyane kuko nta terambere rirama riba tudafise izo nyubakwa. Ubwa gatanu ni gisata cy'abarukera rugendo. Barukera rugendo iyo baje mu gihugu bazana amahera amwe twita kava amahanga, amadevise, kugira ngo ashe gusahiriza leta mu bijanye n'ubutunzi. Ico ni ikintu gikomeye rero, nizo nkingi zitanu. Inkingi ya mbere navuze ni ngiyo kuzana abagwizatunga bava hanze. Twarabasavye ko uzobishobora wese ukumungana ngaha ahari hose ashe kuzana abagwizatunga babiri buri mwaka, vyoba vyiza kandi ribaza ko vyoshoboka. Umwe wese agiye ahaba mu gihugu bamwe ati je nishinze kuzana babiri, birashoboka ko muzana abagwizatunga bakava amahanga babiri, hama bigafasha leta gusumba. Reka rero simbere ku ijambo ryo gushima umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko yatubaye hafi kuba tugitangura ibikorwa, twabitangura Igitega, aradushikiriza ubutumwa, aradushikiriza agakemanyi yaduteguriye. Ndamushimira cyane kuko buri mwaka twama hafi, mwamubonye n'umwaka uheze yari yaje kugira ngo adushigikire. Reka shimire n'uwaserukiye shiramwe mpuzamakungu rijejwe abimukira OIM, kuko misi yose muri kikorwa twama turi kumwe akadufasha. Mwaramubonye tucugura ibikorwa, urana ko n'ubu tukiri kumwe ntarambirwa, mu muhamashimye cyane. Nongera shimira n'userukira abarundi ba mu mahanga Eric, kubona nawe nyene yaraje kwifatanya natwe kuko niwe kizigenza muri mwebwe. Nibaza yuko mu mwaka uza nk'aya mango mushatse kumwongera muzomwongera, mudashatse kumwongera naho musubirize n'ubundi bizobavako, bizova ni demokrasi niko imeze ko azoheza ikiringo cy'u mwaka uza. Reka namwe ndabashimire ko mwaje muri benshi muva mu bihugu binyuranye, nkabona mbona mukeye musa neza murashajije, kandi nkabona yuko mwakoranye neza
n'ibisata by'ubushikiranganje tujejwe kugira ngo dushobore gushika kuri ibikorwa by'uno munsi na cyane cyane amarekomandasiyo meje kumva yavuye mu bushikiranganje ni igikorwa ca twese. Sinoeka gushimira abakozi b'umushikiranganje abahinga bakoze uko bashoboye kose kuva mu nteguro twabitanga kwitegura kuva kera gushika kuri ano masaha, bakoze badaharura amasaha, bakora nk'abikorera nabo nyene umwe wese ariza hari nabasamuha mu bahamashi. Nongera ashimira abajournaliste kubera nabonye batugumye hafi baza barashikiriza ibyo twavuze uko biri ataco bongeye ko ataco badukuriye. Reka rero mu kurangiza ndabaze ikintu kimwe, muriho diaspora, muriho diaspora, muriho duza amaboko turabe, bwira mugenzi wawe ati dutashe tunyuzwe. Murakoze.